Ana kubera iki byawe Ana Ana wowe nga uburi kuririza kugira unyereke ko babaye cyangwa ushatse kunyereka ko ushimiye byabaye yetawe ana nabari nga yetawe ibyo simba byarabaye yetaba wewe ana wandise banamubuze ubu rero raje nagashinyaguro kenshi kunyereka ko babajwe n'urupfu rwana sibyo tora umuzigo wawe inzira yakuze nyirayize marura rimwe kabiri gatatu wagiye genda namahoro nagenda kubaze izina ni Marita iradukunda Marita nuko Marita ubutungane bwarihweje bucasi no hejuru n'amatahuza atarahera twasanze wasanzwe yagiye icyaha ayo Dani ko yavyemereye twabonye ko atakamaro ko twagumiza mu gasho go bituma dufunga umuntu asanzwe yarejejwe rero ko wejejwe urafise uburenganzira bwo guca ufata ivyaho gataha ariko gutaha utungane buri kumwe nawe ni kuvuga yuko na hantu na hamwe udasubiyemwo na hantu na hamwe uzogenda udasavye impusha kurengana imbibe z'igihugu ntibikunda kuko ubutungane buraheza amatohoza yabo sinagenda nashimye no kurinda kengurutse cyane murakoze gose nongera ashimira ubutungane kubona ushobora kurenganura inzira karengane nukuri ndabishimye gose ego nuko rero je ntefone mugarde gaje kugira utori vyawe bisivye ufise byose hanyuma utahe ariko umenye yuko tuguhanze amaso turi kumwe na wowe ni kuvuga yuko nta kintu nakimwe uzokora kuko tugeza kumenya ivyiwa byose kuko niturahiza amatohoza neza nyayo nuko reka telefone umugarde gasho hanyuma kure uco witahira tahira amahoro kuko twaguma dufunga umuntu yera
OPG ego umva witwa Marita amazi imisi ari ngaho mu gasho nta ararekuwe raba rero afata utwiwe twose hanyuma atahe nuko merci murakoze cyane hewe nenguka nabone je hajya niwe hewe umviriza ntabwo twamwifasha twenyene haturondera abantu ngaha bamuduterura bamudushire mu modoka ivyo ni icyo ngomba gukora ngomba kumukuraha kandi nzomuvuza mpaka kids nibisaba no gutanga ubuzima karori ariko Dani ntabwo ugiye kuvundira mu gasho ibyaha byose warabifashe byishyira ku mutwe hoho ndakubaze iyo bamaze kuza kukuraba n'umunsi n'umwe hari n'ibihumbi 10 arakurungikira ariko Claude ibyo uvuga ndabyumva kandi ndabitahura ariko wibuke ko dosiye yarakozwe kandi byaraheze ibyaha naramaze kubyishyira ko byararangiye ni kino hindura aha ubu rero baye Yesu uri kwitangira ibyaha by'undi muntu uri kufungirwa uri kuzira ari hanze ari kujya no kunywa Claude wivunika je ikintu mbona cyo mfasha ngaha nico mfasha gusohoka ngaha je ngahangana na Marita mwanya urarangiye
Ana kubera iki Ana? Kubera iki byabaye? Ana. Ana. Wowe nga uri kuririza kugira unyereke ko babaye cyangwa ushatse kunyereka ko ushimiye ibyabaye yataba wowe Ana n'abari ngaha yataba wowe ibi byose niba byarabaye yataba wewe Ana wanditse banamubutse ubu rero uraje n'agashinyaguriro kenshi kunyereka ko babajwe n'urupfu rwa Ana sibyo tora umuzigo wawe genda inzira yakuze nyirayizi marura rimwe kabiri gatatu wagiye genda umviriza Dani usome witonze kandi ukurikize ibyanditse muri urwo rupapuro. Muganga Masara tujanye agiye kwikangura abapolisi bakiri ngaha. Byabanza kugorana kuko hari abantu benshi ariko najye ndiko ndiruka n'umwanya. Okay, Akanyica ndabirangiza. okay.
ndabona ubuzima bukomeza kuba bubi cyane. Ana wanje ubu yaragiye. Karori icyo yamfasha cyose yagira ingufu ku bwana. Ikindi ubu Karori yishimiye ubuzima bwe n'umugore we mushasha. Ndabona naho guhongera. Ndabona umwanya n'umwanya Karori ashobora kuza akansora mw'ino nzu nkaba mayibobo kuko naho kuja mfise umuziro wo nukumva ko nusubira ku gatumba ahubwo nkwiye kuraba ico gukora hakiri kare. Ubundi wowe uyu mugore wandushiki ubugufi umuvyibuho ubwiza bwiza bwo mbona no kukwegerako. Karibu. Sawa. Sawa. Karibu. Oya two turihuta. Ahubwo ndabazaniye ubutumwa bwawe. Ubutumwa bwanje? Nimwicara? Oya, ahubwo musigare. ubu uricaye uratuje ubuzima bukumereye neza, ariko icyo nakubwira wibuke ko ibyo nakoreye abandi nibyo nawe nakagukoreye. Utirengagije yuko igihe mukimara ukwezi ntikimara umwaka, ariko uracafise amahirwe. Bitari ibyo ngo yakoreshe neza. Umuzimu wa Dani aho wicaye hose muzokoma murahura. Reka nkwibutse kuri uwo muntu, kandi niba uzi ikintu umuntu ashoboye gukora ni uguhemukira uwamufashije. Wumve ko ubu ni jewe nawe. Ko wicaye mu byanse bose. Ubivuze neza, bisa n'ibyancanze. Marita, kugera ku isa ntabwo ndi kwiyumvisha neza kuntu ibintu wabiteguye. Nyene biragoye kumva, gusa bisaba ko umuntu abyumvira ashyize mu bwenge bwinshi. Nakubesha byaramvunye kandi cyane. Ariko mu buzima ndafise ibintu nkunda kugirako, sinkunda gutera umugongo umuntu yamfashije. Mfuma usanga nikweze mu kuja kumwishura ineza yankoreye, ariko ndabikora tu. Waridoze, warababaye, nagutereranye, ariko siko vyari bimeze. Ni nayo mpamvu no mupango wantwaye ibintu vyinshi, wantwaye umwanya, wantwaye uburyo. Nakubesha byaramfasha umwanya utari mutonya kugira nshobore gushaka kurya mupango. Kugira nshobore kuronka kirya kinini kigusinziriza ugasa nk'uwapfuye. Byaramanze. Kugira nshobore kuronka umuganga wa feke dukorana. Nabagiye bose baguturikishije. Byarangoye. Ariko uko biri kose ndashima Imana ko byagenze neza, ukaba uri ngaho utekanye, nanje kandi nkaba ntekanye. Ni ibintu by'agaciro kandi byo gushima. Marita, gukora nawe ni ibintu by'agaciro. Ukoze ikintu umutima wawe utiyumvira utanatekereza. Niyo mpamvu nishimiye kugaruka mu buzima, na cyane cyane nkesha wewe, kuko yataba wewe mba nyiri mu gihome. Kubw'iyo mpamvu niteguye kugufasha buri kimwe cyose ushaka, haba mu kazi cyangwa mu buzima busanzwe. Kandi
ni n'umunezero ntakubwira uko ungana. Merci beaucoup. Naribagira ngoma ndakumenyesha ko ubu Dani mu gihugu asa n'uwapfuye. Deja Dani mu gihugu yarapfuye, ntawe ugihari, yaba kuri polisi yaba hehe ntuzwi nk'umuntu yapfuye. Kubw'ivyo rero nararavye ukuntu noca ndabigenza, nshaka kurondera ivyangombwa ndaguhindurira amazina. Ubu turitwa Kijigo Prince. Iryo zina ubu yaranje ushire mu mutwe. Subira amatwumve ntabwo mbyumva uvuze Kijigo Prince. Oya basi mutaruje Prince nako ni Rujigo nyene n'amazina ari bizarre nyene biba bigoye. Rujigo Prince niko turitwa. Nihagira n'umuntu muzohura akahamagara Dani turigira ngo utamwumvise, amazina ni Rujigo Prince. Marita, ibyo nta kibazo. Uko biri kose nizeye kutekereza neza kandi ugatekereza nk'abantu bakuze. Ibyumviro byenda bishima kandi n'ubu ndacashima. No kubwira ati kubaho nabi bisumba kuba wapfuye, kuko wapfuye. Uko no kwitwa kose ntacyo bimbwiye. Ahubwo no kubwira ati ibintu unkoreye binteye ingufu zo kongera gukora nawe, kandi kuba buri kimwe cyose kizotegurwa nawe nzogera agaciro nzikura mwizigirwa. Kuba ndi kumwe nawe ni by'agaciro. Wambwiye ko bayeho nkaho umupfu, sivyo? Umupfure gushikira saa naje abafisi ninde ufise ijambo. Ndakubwiye ubuzima n'ubunyene, we no munsi kushana ikindi gihe ubuzima n'ubu. Ndo umupfu. Reka ntagiye kunukira urabe. Unukira jewe. Marita, umviriza.